ajejwe amatagisi mumaze iminsi mu rugendo mu gihugu hagati muraba amasezerano abantu ko baba bayafise amasezerano na obeye n'ibindi bibazo bishobora gutuma hari akarusho koza kugira abarundi n'amatagisi byinjire mbega ahingozi mwasanze muri rusange byifashe. Murakoze cyane kuko mubivuze tumaze iminsi mu rugendo mu ngendo zitandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu turiko turaraba ibijanye n'ibibanza biri mu masoko ya leta ingene bikoteshejwe n'ingene birihwa. Uyu munsi rero twazindukiye hano mu ntara ya Ngozi kugira ngo turabe uko byifashe inyuma yo kubonana n'abarongoye ino ntara nyakubahura amatari twashoboye kugendagenda mu bibanza bitandukanye biri mu isoko hano mu isoko nkuru ya Ngozi. Mugabo nibaza ko ibibazo ko twagiye turabibona ni bya bindi nyene. Bwa mbere nuko twabonye yuko hariho abantu bafise amakontra bafitaniye amasezerano n'ikigo BR mugabo batariha amafaranga bafitiye ikigo BR ku mwanya. Ivyo rero ugasanga umuntu afise ibirarane by'amezi 3 amezi 4 kandi kuri ukabona yuko avyita yuko ari bisanzwe. Mugabo kandi twabonye n'abandi badandaza batararonka amakontra na OBR. Twagerageje kubabaza impamvu ikibazo bafise dusanga yuko bivanye nuko aya makontra ategurwa n'abajeje intwaro bakayashikiriza ikigo BR kigaheza kigategura amakontra. Muri ubwo rufatanye rero haraho habaho guteba mu buryo bumwe canke ubundi, ariko twabonye yuko muri rusangi yuko by'ukuri hariho abantu batararonka amakontra kandi bamaze amezi menshi batarariha ayo makontra batararonka ayo makontra. Ivyo rero bigaca biza gusongera isibe iki gikorwa cyo gutoza aya mafaranga ajanye n'ibi bibanza biri mu masoko kugira ngo ikigega cy'igihugu gishishikare kubomboka. Muri rusangi rero kuri ico gikorwa twotera kamu bwa mbere abadandaza yuko bagomba kurondera amakontra. Hari amakontra dufise mu kigo BR mugabo biboneka yuko hari abadandaza bataraza kuyatora. Twagomba tubatera kamu rero yuko nkuko twabivuze ikigo BR cyatanze imisi 10 yuko umudandaza wese ategereza kuba afise amasezerano yiwe. Turateye akamu rero abo bafise amasezerano asanzwe yaramaze gushika mu kigo BR ngaha Ingozi yuko bo kwihuta kuza kuyasinya kugira ngo bashobore gukora bisunza amategeko kandi bashikane mu kigega ca leta amafaranga bategerezwa kuriha ivyo bibanza. Kuri abo nabo basanzwe bafise amasezerano mugabo batariko barariha ibibanza twobatera kamo yuko bo kwihutira twabaha imisi 3 yuko guhera no munsi abantu bose bafise ibirarane n'ikigo BR yuko bo kwihuta kuregirariza ibyo bafitaniye n'ikigo BR. Twabwiye abakozi bacu b'ikigo BR bari ngaho Ingozi yuko guhera no munsi nyene bagomba gukurikirana abo bantu kugira ngo abo bantu bashobore kuregirariza amasezerano bafitaniye n'ikigo BR cyane kuri biro bibanza biri mu masoko ya leta. Ikibonekeje aho twagiye turaca hose nuko abantu bataritunganya ari benshi cyane. Ufatanije no kuva aya itegeko kuva ryagiriyeho kuva mu 2023 mu kwezi kw'indwi niho byavugwa yuko abantu bategeza kwisunga OBR mu kuriha. Cyawumva rero nk'umuntu atarariha kuva mu 2023 mu kwezi kw'indwi niyasinya amasezerano no munsi murumva ivyo birara nuko bingana. Abo bantu rero babaye mu gihugu cyose bakaba abantu 1000 murumva amafaranga ikigo OBR kiriko kiratakaza. Turahimirije rero abo bantu bose mu gihugu cyose kugira ngo bitunganye maze bitature ikigo OBR amasezerano bayashire mu ngiro kugira ngo ibintu bigende neza. Mugabo kandi hani Ngozi twagerageje kuraba kuko dusanzwe dufise abadandaza bafise bwa buryo bwa facturation electronique nkuko mwabibonye twabikoze mu gisagara ca Bujumbura na hano twaravye yuko ku mashini bamaze kuturonka turiko turakora neza. Mu byo twabonye yuko by'ukuri hariho bamwe bariko baragerageza kudukoresha neza mugabo hariho nabandi badandaza batariko barakoresha neza utwo tumashini. Ni ukuvuga yuko bagerageza kugabanya novuga ibiciro by'ibidandazwa basohora. Ugasanga umuntu afise iduka ariko arandika yuko ku munsi yadandaje 14,000 28,000 kandi ari iduka ryo kuranguza. Ivyo nibyo twabonye mugabo kandi twabonye ko hari nabandi badandaza usanga batihutira gutanga facture kugira ngo umwene gihugu yaguze ikintu ashobora kuronka ikimenyetso cy'ubuguzi cyuko yaguze ibintu.
hari umwe twabonye kandi twavuze ko tugiye kumuca amande twisunze amategeko agenga ibyo kudandaza no gufagitira. Twagomba rero dutera kamo ubwa mbere abadandaza murabona iyi soko ya Ngozi ko ari isoko hanini igizwe n'abagrosiste, abantu bava mu gihugu cyose baza kurangurira ngaha Ingozi. Twagomba dutere intege ubwa mbere abadandaza, tubasabe kwitwararika gukoresha fagitire, kugerageza ku buryo atamuguzi n'umwe asohoka adahawe fagitire. Aba rero twahaye utumashini kugerageza gukoresha utwo tumashini kandi bakadukoresha neza kugira ngo umwenegihugu wese abituye ashobore kuronka fagitire. Hama ikigo be natwe tuzokurikirana turabe yuko umwenegihugu wese ariko arasohoka ariko araronka fagitire.